Hello les amis, ndabifurije umunsi mwiza wa gatanu n'intango za weekend. Ndabahe kazi kuna Rob Tips y'amakuru hino iravuga hirya no hino ku isi, bimenyesha makuru bitandukanye. Umunsi w'ingezo ya 12 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2021. Amakuru yacu ikatuhere kuri Saido Berahino kizinze ntama mu rugamba. Uwo mugabo nyuma yo kudashika mu bakinyi 18 baje kurukina mu gwo washererewe ku nkino ziri zikurikirana. Akakino gwabaye ku munsi w'ejo yarashizwe ko ariko ashizwe ko ku munota wa nyuma yivanye n'abandi bakinyi bagize ikibazo mugamaze rero gushigwa ko mu vy'ukuri aho yinjiye no mu kibuga siburiye. Ariko ikintu kitaje kugenda neza nuko yatsinze igitsindo, agitsinze aba yacitsinze, yagitsinze mu gwiwe birangira utsinzwe n'umugwi wa gente bisindo tutu muri kimwe mu gikombe c'ububirigi. Mu vy'ukuri ubona ko abandanye kwa mu bihe bibi mu gatima twitegurira kwakira umugwi wa Central Africa hamwe no kuja muri Maroc mu nkino zo kurondera igikombe ca Africa. Ubona ko mu vy'ukuri umugabo ari kumusapotinga arimo ara mu bihe bibi mu vy'ukuri kutaronka umwanya bakiye 18 wamara kuronka nawe katutangura kuyinziza bikagenda nawe mu vy'ukuri. Ubona ko akwiye mu vy'ukuri gutegwa intege. Twarose ngahe wacu muri Primus League kwa Mungu abanyagitega FC Derby bakarara mu rukino zo kuza umugwa message Gitega cyangwa Flambody Sante na Musongati akwara mu vy'ukuri gihe cy'isaha mu vy'ukuri 9 kuri Stade Ngoma, aho rero bamaze gushira igiciro cyo kwinjira ibihumbi 2 mu vy'ukuri ahasanzwe bitatu muri tribune n'ibihumbi 10 muri VIP. Akaba mu gwa Flambody Sante runi kibanza cyane rutarigira utsinda Musongati mu mateka yawo. Akaba rero ku munsi wa Mungu bavuga bati ni gutsinda Musongati tukayikura tukanashimangira ikibanza cyane dufise tugatwara Primus League y'umwaka. Dukubite mu gihugu ca Tanzania ndayiragije Etienne nyuma y'umwaka umwe n'amezi make yarenga kamenyereza mu gusura ka gihugu wa Tanzania. Uyu mugabo akarabaye yamaze gusezerwa nko kumenya ku munsi w'ejo mu itangazo ryasohowe na TFF cyangwa ishami ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Tanzania. Akaba umugabo amaze gusezererwa bamaze mu vy'ukuri gupatinga campaign cyangwa gutandukana ndayiragije Etienne. Umugabo w'umurundi yamenyereje imigwi nka Vitaro za Azamu nini mu Gotarimike, akaba amaze gusezererwa nyuma yo kwigeza naye muri Chan heruka kubera muri Kameruni. Akaba re TFF yasohoye itangazo imwifuriza vyiza mvyage kubandanyirizamwe inamushimira ku vyabakoreye. Akaba re mu vy'ukuri umugabo yanafashije Tanzania bitari bike gutsinda intama mu rugamba mu kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi ca 2022 ayifasha kuja muri Cane heruka kubera muri Kameruni nayo yazize kubera yigenje nabi, aho mu vy'ukuri yatsinze imigwi nka Kenya na Sudani kugira baronke iyo tike. Yigenza neza cyane ariko ivyo yakoze vyose mu vy'ukuri ntivyari bihagije kugira ndayiragije Etienne abandanye yitwa umumenyereza wo mu gusura ka gihugu wa Tanzania Taifa Stars. Akaba ndikimenyesha makuru mu gihugu ca Tanzania Uhuru arivyo cyagarutse kitubwira kiti cyane mponza ndayiragije ati ndayiragije mu vy'ukuri arazize cyane yigenjemwe n'abirangije mu kibanza cya mu matsindanirwa gushika muri kimwe ca kane gishiraho icanyuma. Akaba ndikimenyesha makuru mu gihugu ca Tanzania Sport cyangwa Times Observer Sport kitubwira kiti TFF yemeje yuko amaze gutandukana na ndayiragije ati nakiri mu menyereza mu gusura gihugu wa Tanzania Taifa Stars ati bamaze gutandukana mu by'ukuri nyuma y'uwo mwaka umwe n'amezi make. Daily News ikatubwira ati uyu mugabo Pursene niwe ahabwa amahirwe yo kumenyereza mu gusura ka gihugu wa Tanzania agasubirira ndayiragije yaraye yirukanwe. Akaba ndayiragije yasimbiwe umunyanigeriya Emmanuel Amunike nyuma y'aho nawe yari yigejereza nabi Prito mu gikombe ca Afrika cyabereye muri Egiputa akaza gusezererwa agakaza gahabwa ndayiragije amenyereza mu Gwazamu bakabanza kumara kwimenyereza ari ifata kibanza ariko amaze kwigiza neza bakamuha amasezerano ariko bikaba birangiye nayo mu vy'ukuri yirukanwe mwo mu gwa Taifa Stars. Abatanzania nuko shira mu ngire mu vy'ukuri uratsinda cyangwa kirukanwa, uratsinda cyangwa kirukanwa ni ibintu bibiri mu vy'ukuri. Akaba yatumubwira tuti tumwifuje amahirwe mu vyagiye mu vy'ukuri kubandanyirizamo. Tubonaje mu gihugu ca Tanzania nyene ukimenyesha makuru mu na sport cyagarutse ku rukino zo guhuza umugwi wa Simba na Vita Club uyu munsi gace saa 3 z'ijoro mu matsinde ya CAF Champions League za gutangura uyu munsi. Mwana sport tubwira ati picha linaanza. Akaba uyu munsi mu vy'ukuri Kinshasa batubwira kiti mutu mu vy'ukuri atakufa. Ngakimenyesha makuru kinatubwira ko kimwe kirasibye kuri imyaka 20
kimaze kibayeho, akaba yari cyavuze ku itariki nk'iyi mu mwaka w'ibihumbi 2001. Ikimenyesha makuru uhuru mu gihugu ca Tanzania naco cyagaruze ku rukino zo guhuza Simba na AS ifite kitubwira kiti ni ubabe tu leo, ati mu vy'ukuri nta kosa ryo gukora. Michezo nayo ikatubwira ati Simba vitandi DRC leo, mu gihe Majana itubwira ati nugukora canke gupfa, nugutsinda canke dupfe Burundi mu vy'ukuri ariko duronka intsinzi hariya kuri stade ya Martyrs Kinshasa. Akaba yavyavuzwe n'umumenyereza wa Simba uwo mugabo mu vy'ukuri Didier Gomez yarusa avuga ati urukino rukurutsinda vyanka vyakunda, mu gihe na Michezo ayo vyagarutse ko mu vy'ukuri nako abatanzania urukino rurindiranye gishika, urukino ruza guca kuri Canal Plus Sport ya 15 canke sheni ya 15 kuri Canal Plus. Ushobora rero kurikiraza kurikirana mu vy'ukuri atakibazo na kimwe. Ni umunsi saa 3 z'ijoro muze dushigikire Simba, ubona ko ari nawo mugo nyene uri tayari gukora ibikora inka muri Champions League ya Afrika. Tukaba yuko nayo twari ko biranashoboka muzi yuko tamugune muri East Africa cyangwa muri Afrika y'ubuseruko bafite igikombe cya CAF Champions League, ubona ko Simba mu vy'ukuri ariyo gushigikirwa. Tukareba yuko iyo bishika kagateturura aka gace kacu mu vy'ukuri ka Afrika y'ubuseruko. Tubananje ngaha nyine ku mugabane wa Afrika, ikimenyesha makuru Arman Local Edition cyo muri Egypt cyagarutse mu vy'ukuri ku ntsinzi ya Al Ahly itsinda mu Palmeiras muri Brazil, ritayukana ikibanza cya gatatu mu nkino z'igikombe cy'imigwi zarimo zirabera mu gihugu ca Qatar. Akaba mu vy'ukuri umugwi wigije neza cyane waserukiye Afrika, akaba ariko gashime ka gatatu Plito ka kabiri utahukanye kuko mu kibanza cyageze mu gikombe cy'imigwi nyako kubishika muri 2006. Akaba nako ari nawo mudari winjiye muri Afrika mu gikombe cy'imigwi ugira mu vy'ukuri kane nyuma yaho muri 2009 TP Mazembe yawuzanye yabaye ya kabiri yashize kuri finali mu genera Jacques Casablanca muri Maroc yabigeze kibi ya kabiri muri finali. Akaba rero uyu mugwi wa Al Ahly nayo wabaye wa gatatu, akaba iyo nshuro ya kabiri wa gatatu akaba bakoze mu vy'ukuri amateka. Ikimenyesha makuru Al Masry mu gihugu cya Giputa navyo muko nico cyagarutse kitubwira kiti uyu mugwi mu vy'ukuri waduserukiye, abazicara bamungira murabibona mu vy'ukuri umugwi wa Al Ahly wigeze neza cyane mu menyereza wayo Pito Mosmane. Mu vy'ukuri nuko ari iteka bateye uyu mugabane wacu wa Afrika ko batahukanye ikibanza cya gatatu. Ikimenyesha makuru mu gihugu cy'Ubutane yo Korea Diaspora naco kibica kibigira ko kitubwira kiti Bayern Munich mu vy'ukuri yatwaye igikombe cy'isi cy'imigwi, ikoza amateka nka yari yarakozwe na Pep Guardiola muri Barcelona, ikwije ibikombe 6 muri saison imwe. Ikimenyesha ko cyagarutse no kuri urukino ruzohuza Juventus na Napoli muri iyi weekend, kitubwira yuko ariko rukino rushobora gukiza umumenyereza wa Napoli gatuzo kuba atokwirukanwa. Tutosiporo mu gihugu cy'Ubutane tubandanijeho Arsenal kwiyonsinzi ya Bayern Munich, kitubwira ati Bayern Munich yakoze amateka mu yagarutse kuri Ronaldo yemwe na celebrity mubwira yuko mu vy'ukuri yamaze kwiza abantu bakurikira miliyoni 500 ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Mu vy'ukuri akoresha umugabo yakoze amateka kwiza aba followers imiliyoni mu vy'ukuri 500. Abantu muzi yuko bakwigwa mu vy'ukuri kugira bakwize ari ikintu kitoroshe. Marca bihugu cha Espanya gace kuri Sergio Ramos tubwira yuko umugabo n'uyu munsi ateraba kumvikana kwa mazano yiwe na Real Madrid mu gihe amezi ane gusa bwemererwa kugira ubuntu mu ndi mu vy'ukuri yipfuza. AS nani vyagarutse ko inagaruka no kuri Neymar Junior yamaze kugira imvune atazokinukira rwa Barcelona mu ndwiza ku munsi mu vy'ukuri wakabaye muri Champions League muri kimwe cy'umunani gishira icanyuma. Ubona ko mu vy'ukuri ari kibazo ku mugwi wa Paris Saint-Germain, ariko uyu mugabo mu vy'ukuri abana bitamworoheye na gato. Akaba n'ikimenyesha makuru Sport mu gihugu ca Espanya byo cyagarutse ko kitubwira kiti Neymar Junior vyase yuko azogaragara mu rukino rwa Paris Saint-Germain, kinatubwira yuko pra ihari kuri Barcelona ari pra ya Paris Saint-Germain, katubwira yuko Araujo na Deste bashobora kuzogaragara mu bakinyi 10 bazotangana mu kibuga mu vy'ukuri kuko urukino rwa Paris Saint-Germain yawe ragenda bakira imvune zabo mu vy'ukuri. Ubona ko bitirimo biragenda vyoroha n'akana gato. Mundo Deportivo navyo nivyagarutse tubwira ati Neymar Junior yongeye kuvunika nazo kino zohuza Paris Saint-Germain na Barcelona ku munsi wa kabiri muri Champions League muri kimwe cy'umunani gishiri cyane mu Camp Nou. Akaba rero umugabo Paris Saint-Germain yemeje yuko umugabo
yamaze kugira ikibazo mu vy'ukuri c'imvune, aho yagize ama addicteur ariyo yagize mu vy'ukuri, ariyo yasufriye, akavuga bazomara indwi zine adakina umupira w'amaguru, akaba biteganijwe ko ashobora kugaruka mu kibuga itariki 10 mu vy'ukuri z'ukwezi kwa gatatu, akaba kandi itariki 10 ariho urukino rwa Barcelona rwa retour ruzobona Paris Saint-Germain, aho anahabwa n'amahirwe make cyane yo gukina n'urukino mu vy'ukuri rusubiriza, ubona ko ari kawo iteye ubwoba ku mugwi wa Paris Saint-Germain. L'équipe nivyagarutse tubwira ati le piège du cristal, ati mu vy'ukuri umugabo Neymar ibananya kwanka mayo gusiba inkino zitandukanye muri 2017, 2018, 2019, 2020 na 2021 vyongeye kwanka kiri inkino za kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma, abananye kugira imvune iyo bigeze mu bihe bikomeye, iyo hageze yuko afashe umugwa wa Paris Saint-Germain proving yuko ari umukinyi wa mbere azimvye mu vy'ukuri amaze kugwa amahera menshi ku isi, ati ni umutego mu vy'ukuri uteye ubwoba ku mugwi wa Paris Saint-Germain, ariko nta nkeka ko umugwi wacu mu Faransa uzoguma bikora. Twabivuze ko umugwi wa Paris Saint-Germain uzoba kandi defense abakinyi nka Angel Di Maria na Marco Verratti, ubona ko Pochettino n'abasore biwe bakina Mbappe basigaye bafise akazi gakomeye ko gukora imbere ya Leo Messi na Ronald Koeman mu FC Barcelona muri rusange. Tumeze nk'abakubitira mu gihugu c'Ubwongereza, ikimenyesha makuru Daily Telegraph cyaza kurukino rwa FA Cup. Chelsea yarahitanze banze gisinde kimwe munsi cyasinzwe na Tammy Abraham, kamugwa curonke kimwe itike yo gukina kimwe cya kane gishiri cyanyuma mugena Star. Daily Star yakeje Chelsea tubwira ati Chelsea igenje neza cyane. Daily Mail gaka kuri Chelsea tubwira ati Chelsea yabikoze, Tammy Abraham yigenje neza cyane mugena Metro Alivia yagarutse ko, akaba rero tombola kimwe cya kane yacihiti nakogwa ukuntu imigizohura muri FA Cup muri kimwe cya kane gishira cyanyuma, akaba ari umugwi wa Chelsea uzokina n'umugwi wa Sheffield United, mugihe Everton izokina na Manchester City, Bournemouth ikina na Southampton, Leicester ikina na Manchester United, mugihe nyine Chelsea izokina n'umugwi wa Sheffield, akaba ari inkino zitegekanijwe muri kimwe cya kane gishira cyanyuma cya FA Cup. Guys, imbere rero yuko mu vy'utuja ku makuru ya transfer aba yagiye aravugwa, atubanze tuce ko muri legende wa Afrika Yaya Toure, umugabo akamaze kuronka akazi ko kumumenyereza yungirije mu mugwi wa Olympique Donetsk wo mu gihugu ca Denmark, nimba nihenze n'ivyo bihugu nkuko, akaba ari ku myaka 27 y'amavuko, amaze rero kuja kuba umumenyereza yungirije nk'uwa kabiri mu uwo mugwi, akaba ari yaramaze gukorera mu mugwi wa Queen's Park Rangers mu gihugu c'Ubwongereza na Blackburn Rovers, akaba ari yagiye mu uwo mugwi kuba ari ivyo kumenyereza abandanye ba muri legende mu kumenyereza nk'uko yaba muri legende mu gukina umupira w'amaguru mu mugwi yagiye aramenyekanamwo nka Barcelona canke Manchester City. Mane makuru ya transfer guys, tutogenda tutababwiye nuko uyu mugabo Jules Koundé akaba ari umupeti wa Sevilla akiri muto cyane, myugarira ubwoba, ni umugabo mu by'ukuri azuma mu gisasu, akaba rero ikimenyesha maho Diario kitubwira ko Real Madrid, Paris Saint-Germain na Manchester City batangiye kumurabira hafi, akaba afise release clause miliyoni 80 z'amagero mu by'ukuri umuguru yifuza ntandi mahera wa muronka ko atire miliyoni 80 z'amayero, akaba mu gwa Real Madrid uvuga ati Sejamos kagenda twarekura amakashi tuguru umupeti w'umufaransa arimo arakora mu by'ukuri bidasanzwe muri iyi minsi. Del Miller katubwira yuko Mourinho atamugamba afise wo gutanga imporo kandi atanuko agiye kwirukanwa n'ahamaze iminsi higenza nabi cyane, kandi byamaze iminsi bwa yuko Mourinho gusuzugwa muri FA Cup akaguma bora resita nziza muri Premier League ashobora kwirukanwa, ariko akaba rero umugabo by'ukuri ngo akazi ko kifashe neza cyane muri Tottenham Hotspur. Calcio America tubwira ko Chelsea imirategura uburyo bwo kuzana Christian Eriksen ikamukana muri Premier League, mu gihe mu vy'ukuri yo birekuye uyu mugabo Jorginho kaja muri Inter Domira bakaguranana, akaba umugwa Milan na Juventus maze rabira hafi Hakim Ziyech ngo kimenyesha makunyene Calcio America tukitubwira umugabo nyuma yo bimugoye bukebwe kwiadapta umugwa Chelsea akanga umugwa Juventus na Inter Domira batangwe kurabira hafi umunyamaroke w'imyaka mu by'ukuri 27 yuko umutwara mu gihugu c'Ubutaliyano bakamuvana mu gihugu c'Ubwongereza. Mu gihe rero yandi makuru ya transfer ari Dejani Lovren umugenzi mfafe wa Mohamed Salah, akaba yari yavuze yuko uyu mugabo Mohamed Salah amubona yuko azospending imyaka itari mike muri Liverpool, navyo nimaze iminsi bivuga ko ashobora kuyivamwo. Barcelona Real Madrid baravuze mu mezi aheze mwemwe iminsi yarimwe aravuga umugwa Bayern Munich, akaba rero mu by'ukuri umugabo na Dejani Lovren avuga ati ndabibona yuko azohamara imyaka itari mike muri Liverpool, arahakunda cyane.
muri Deportivo tubwira ko Luka Modric yemeye kugabanura umushahara wiwe kugira agume i Bernabeu mu vy'ukuri agume muri Real Madrid akaba ivyo rero ariko Real Madrid mirapfana mugwe rivyo Real Madrid mirapfana Sergio Ramos hamwe na Lucas Vazquez kwa kugabanya imishahara akaba Luka Modric yaramaze kwemera kugabanya hazokwemera mu vy'ukuri awugabanye ariko yagume mugire abandi ba Sergio Ramos bikiri mu vy'ukuri mu mipango uhagarariye Paul Pogba Menyo Raiola umugabo yavuze yuko atake na kimwe buyovuga kuri Paul Pogba akaba yavuze ati ubu bintu byose ntabyo kubitwara muri media ni kubikorera mu bwenge ibyo vuga ko ashobora kusubira muri Juventus cyose ntaco no bivuga ko ndabizi ko amenyesha makuru mugenda mukavuga ibyo mutumvize neza ati tuzomenya mu by'ukuri zimaze kurangira akaba guys mende makuru ka turangirize kuri jambo rya Kafu umukizigenza wa kera wa Brazil mu guseka wa Brazil ngabo yakaba yavuze mu cyukuri amashamba akomeye kuri Leo Messi aho yavuze ati twese turafana ba Lionel Messi kubera yuko turabafana b'umupira w'amaguru guys mugire umunsi mwiza murakoze